bakunzi b'imbonesha kure BTV turabaha ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane kw'igenekerezo rya 8 mu Kakaro umwaka w'2021 aho tuyatanguza n'ingingo nkuru ziyagize. Abagendana ubumuga bwo kurukoba benshi bazi nk'abanyamwema barasaba leta yuko yobashigikira mu buzima bwa minsi yose aho ubuzima bwabo basanze babayemo bubangamiwe na byinshi. Ivyo bikaba byashikirijwe n'uburongo ishirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi ariwe Anise Bangirinama. Nayo kuri uyu wa kane mu Kakaro niho hatanguzwa ihiganwa ry'ivyiyumviro byo kwiyungunganya bise Light Award. Iryo higanwa rikaba ryatunganyijwe na kaminuza y'umuco benshi bazi nka Université Lumière mu Kinyamazuru, aho intumbero y'iryo higanwa ngo nukugwanya ubukene nkuko vyemezwa na Ansi Martin Aziza asanzwe ari umuhuza bikorwa wo muri Light Award. Turafise n'ayandi makuru twabateguriye, kaze. Dutangure ano makuru ku makuru ari mu gisata c'ubuvuzi, aho abanyeshure mu gisata c'ubuvuzi mu makaminuza atandukanye bariko bariga ubuhinga bushasha bwise Nishu Burundi 240. Ivyo bikaba byavugiwe mu ruganda rwo gusozera uwo mugambi umaze imyaka 4 utanguye. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Desire Sindayihebura. Muri iyo nama yo gusozera umugambi wiswe Nishe Burundi 240, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba arongoye n'ishure ry'ubuganga INSP Professeur Nyandwi Joseph avuga ko icatumye uwo mugambi utanguzwa mu makaminuza 3 ariyo kaminuza y'u Burundi, kaminuza yitiriwe Umwizero hamwe na kaminuza mu ntara Ngozi ku banyeshure biga mu gisata c'ubuganga ari kugira bahindure uko bahora bigisha. Uyu mugambi urafise inkingi ugenderako. Inkingi ya mbere nuko twategerezwa gusubiramwo ukungene twahora dutanga ivyigwa. Gusubiramwo rero ukungene twahora dutanga ivyigwa sukuvuga yuko tuba duhinduye akanovera canke umutima w'ivyigwa ukungene twahora tubitanga. N'urutonde rwavyo no kuvyegeranya tukabishira hamwe canke ibishaka gususa kugira ngo umunyeshuri ari kariga habemwo ukuronka ubumenyi bigenda vyiyongera gushikaho ashikira kuri bwa bushobozi dushaka. Kuvuga yuko umunyeshuri niwe ari hagati y'ivyigwa vyiwe, sumwigisha ba hagati y'ivyigwa. Uwo mwigisha ngo uwo mugambi kandi uzofasha guhindura ivyiyumviro kubigeme ngo kuko vyagaragaye mu cigwa bakoze ko abigeme batiga amashuri ahanitse mu vy'ubuganga. Bijanye n'ubuganga igitsina gore ni bake baba biga ivy'ubwo buganga, abavyize nabo ntibabandanya kugira ngo baronke ama diplôme de spécialité. Aho rero dutegeza kugira sensibilisation ico gitsina gore tukabereka yuko bafise ubwenge nk'abahungu bategerezwa kwiga bakaronka spécialité, hanyuma bakazoza nabo nyene bakigisha bakaba bategetsi mu makaminuza yacu. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Professeur Dr Engineer Sanctis Niragira amenyesha ko uwo mugambi uzofasha gutorera ingorane abanyagihugu bafise mu bijanye n'amagara yabo. Muri kazoza icyo twobamenyesha nuko uwo n'umugambi watanguye kugira ngo abanyeshure bige basohoke babitahura neza ivyigwa bize kandi ivyigwa bize bafatiye ku ngorane zihari. No kuvuga yuko gihe abanyeshure bacu bazoba bamaze gusohoka bamaze kuja ku mirimo yabo ko bazoba bafise ubumenyi buhagije na cyane ufatiye ku ngorane abene gihugu bahura misi yose ku bijanye n'amagara yabo, hanyuma bagashobora kwitaho abo bene gihugu, bagashobora gufasha gutorera umuti ingorane zitari nke mwizo zisanzwe zihanze abene gihugu. Uwo mugambi umaze imyaka 4 utanguye, abanyeshure bariko barawiga bageze ubu ngo mu mwaka wa 2 w'amashure ya kaminuza mu vy'ubuganga, medecine mu rurimi rw'igifaransa, ukaba ufashwe mu mugongo
ku buryo bw'igihugu c'Ubuholandi. Ngo kubona Urundi bwaraye bwinjiye icese mu shirahamwe ry'urudandazwa rusangi Zelkafi Afrika ngo bizotuma haba akarusho mu gisata c'ubudandaji eka no mu butunzi. Ivyo vyavuzwe n'umuhinga mu gisata c'ubutunzi n'ubudandaji ariyo Prosper Nyoboke, aho yavuze ko umuntu yobanza kuraba inyungu igihugu gikura muri bene ayo masoko. Ni reka tumukurikirane Prosper Nyoboke asanzwe ari muhinga mu by'ubutunzi n'ubudandaji. Bashira ingufu hamwe kugira bashobore guhangana n'abandi cyangwa gukorana n'abandi bivanye n'ingufu ca buremere bw'abamwe bafise gusumba abandi. Hano babwira ko turavye nko muri Afrika iratera imbere, kandi itegezwa gutera imbere kugira ireke kuribwa ingufu n'ibihugu bimaze gutera imbere no nk'ibihugu by'abanyaburaya. Kenshi turavye n'ibihugu by'abanyaburaya byarateye imbere, muri byarabonye nta byari biteye imbere kimwe kwacu ko byotera imbere cyane cyo byoshikirana bigafashanya bikorozanizanya gukora mu gihe bigiye hamwe bigeze bigatanga karusha. Aho mugabo novuga nti ivyo bihugu hanini wasanga ari bihugu bifise ukuntu kwitunganje gusa no kwegeranye. Mu kwitunganya rero ni byinshi bifatira ngene ibisata by'ubuzima, ibisata by'ubutunzi, ibisata by'imibano bibayeho n'ubumenyi si mubishatse. Hama rero ko ibihugu byo muri Afrika navyo bivuga bati twari twifuza natwe gutera imbere nka bijya bihugu ni byiza. Hama igikuru twakwihutira kuvuga ngo hariho impapuro canke amasezerano yasinywe. Igikuru ni twiteguriye iki kugira turabe ico twokura muri kuja hamwe n'abandi. Aho ndayifatira ku bugezo butandukanye tworaba Burundi buri maze kuja navuga mu mice mu migwi itandukanye ijanjanye cyane n'ibyo guhanahana ubudandazwa. Twovuga nk'ibi vya East African Community, vya CEMAC, vya n'ibigo bitandukanye nihende bifise igitigiri kitari gitoya. Biraheze bigatuma Burundi bikora muri iyo mice usanga bikora hakuru ubumenyi gusa. Igikunda guca kuba nk'igifashe sadirike bisigura murabara mu Kirundi ko igihugu mu muryango kanaka tuza kubitegurira. Bisigura iki witegura umutamano jane wo muryango, bisa uburyo, bisa n'umwanya n'ingufu n'ibikoresho n'abikora. So rero biraheza bikasaba ko tworaba ko mbega Burundi turavyiteguriye kuto muri umuryango, twamuri imiryango, twamuri iyo miryango. Aho ni cambere. Ikindi naco kenshi bavuga ko hajya ibintu byo inyurana canke ngo hayaga bangana mu gihe hari ibihugu bigiye hamwe bidafise ishusho rimwe mu by'ubutunzi cyangwa by'imibano. No usanga hari ubusumbasumbane kuko urya nufata akarero gasanzwe niyo bagabo bashatse kuyaga niho jya ku makontware hicarana abangana. Hama kenshi iyo usanzwe wicaye no mutangana aho usanzwe kuravunika. Nivyo byose rero navuga nti ivyo bihugu biko biraja hamwe bigereza bikaraba n'Uburundi ukaraba bengiye hamwe n'abantu kimwe urugezo rwa mbere. Ni nko kusha kwitegura Burundi ukavuga tuti tugende bukebuke twene turegera ku rugezo rumwe tugiye muri uwo mugwi tuba dusimbiza dushikire ngaha cyane tubigiro rimwe byose bivana n'umuntu yitunganije hamwe n'akarusho. Kuri uyu wa munani mu Kakaro niho hatanguzwa icese ihiganwa ry'ivyumviro byo kwiyungunganya bise Light Award, rikaba ryatunganijwe na Université Lumière, aho intumbero y'iryo higanwa ari ukugwanya ubukene nk'uko byemezwa na Hans Martin Aziza, umuhuzabikorwa wa Light Award. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Ciza Niki. Hagiye gutangura ihiganwa ry'ivyumviro birashe kubijanye no kwiyungunganya bijanye no kwiteza imbere Right Award. Iryo higanwa rikaba ryatunganijwe na Université Lumière. Hans Martin Aziz, umuhuzabikorwa wa Right Award, arasigura iryo higanwa. Light Award mu majambo make ni higanwa riha amafaranga makeya kugwaruka rufise ivyumviro mugabo rudafise amafaranga yo gushaka gutangura, hama rukabona gutanga imigambi yabo kugira ngo ushobore guteza imbere igihugu biciye mu migambi urabufise. Kugabanya ubukene ngo niyo ntumbero yihiganwa Right Award nk'uko bivugwa na Aziz. Kugabanya ubukene, dukeneye kugabanya ubukene gutanga akazi. Nk'uko mwabibonye muri documentaire gihe twako turagira lancement
habaye mwabonye abantu nk'abakaze Delphin Audacity Ntije n'abantu baje mu higanwa Light Award afise ivyumviro gusa byo bitagira amafaranga ivyumviro brut bimeze uko nyene mugabo mu nyuma barashoboye kuronka uburyo bukeya baronka formation inyigisho zafashije kuba botangura kandi bagashobora kubandanya batanga n'abandi akazi. Ihiganwa ry'ivyumviro Right Award rikaba rigeze ku nshuro yayo ya gatatu 3e edition muri bw'ifaransa. Ivyo bikaba vyavugiwe mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri no 8 mukakaro umwaka wa 2021. Abadandaza b'ibidandaza bitandukanye barasaba abasumyi gusumira mu masoko yemewe n'amategeko. Ivyo vyashikirijwe n'abadandaza mu gihe bamaze imisi bari mu gahombo kuko abaguzi bari bamenyereye kugurira mu mazu amwe yo mu makartier nayo akaba aheruka kubomogwa. Makuru twateguriwe na mugenzi wacu Arlette Mugisha. Inyuma yaho hashizweho ingingo yo kubomora amazu yegereye amabarabara hano mu gisagara ca Bujumbura, abadandaza bari mu masoko barashima iyo ngingo kuko vyatumye baronka ivyo badandaza ku bwishi bituma n'ibiciro bigabanuka. Naho bashima ngo barafise intambamyi kuko bataronka abaguzi neza bigatuma ibidandazwa vyabo vyononekara. Amazu amwe abadeporeza mw'ivyo bitoke yaciye abomogwa. Gutyo rero ngaha turongera turaronka ibitoke nkuko bikwiye. Ariko rero kubera ari biciye biba nka bishasha kubera ko ibitoke byari bigize iminsi bitaza ku bwinshi n'abaguzi nabo nyene bari bamenyereye kugurira mu makartier. Ubu rero ntibarongera kumenyera kugurira ngaha ku isoko, ari naco gituma mwabonye ibitoke bimwe ngaha byahiye. Ariko ngo ntibibaca intege. Mu gihe atayandi madepo yoza kugaragara mu makartier badandaza ku minzane, nibaza yuko ngaha tuzoca tubandanya dukora neza kubera ibi twanka abadandaza ntibiduca intege ku bitoke vyahiye kuko no kubera ko bigwiriye giturumbuka mu gihe abakiriya bacu batarabimenye bari bamenyereye kugurira hafi yabo mu makartier. Bagasaba abaguzi ko boza barasumira ku masoko yemewe n'amategeko kuko ari iterambere kuri bose. Abakiriya bacu bokongera bakamenya neza yuko babwirizwa kuza kugurira ibitoke ku isoko izwi n'amategeko kubera ko ni iterambere riva ku mwene gihugu rikamusubirako kubera ko nibaza gusumira ngaha na leta izunguka kubera twebwe tuzoriha OBR hama ya mahera tuishe OBR yongera afashe twebwe nyine abene gihugu. Mwomenya ko ivyo biruko mu gihe umukuru w'igisagara ca Bujumbura yasavye abahora badandariza muri ayo mazu ya bomowe kuja kubandaniriza imirimo yabo mu masoko ya leta. Abagendana ubumuga bwo ku rukoba benshi bazi nk'abanyamwema basaba leta ko boronswa ubufasha butandukanye haba mu kibano n'ahandi nkuko mu buzima babayeho butorohewe na gato. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe n'urongo ishira hamwe y'abagendana ubwo mubuga mu Burundi ariwe Anise Bangirinama. Abagendana ubumuga bwo ku rukoba benshi batazira abanyamwema bahura n'ibibazo bitandukanye haba ku bijanye n'amagara eka ndetse no mu kibano. Kanatsinda ngo ibitigiri vyabo vyabiriyongereye cyane nkuko vyemezwa na Bangirinama Anise asanzwe arongoye ishiramwe ry'abanyamwema mu Burundi. Novuga yuko ibitigiri vyagiye vyongera bikomeye cyane kuva mu mwaka wa 2010 aho twaheruka kugira urwo rusansuma. Ubu rero kwera tutaheruka kuronka uburyo canke nabo dufata mu bwo kugira rusansuma twarabonye ko ibitigiri vyiyongeye dufatiye kuba dukorana mu ntara zitandukanye. Arongera akamenyesha ko ubumuga bwo ku rukoba bituma bahura n'intambamyi zitandukanye hari nabo bituma imiryango yabo itandukanya. Aravuga ko ubumuga bwo ku rukoba ari ubumuga bisangije kuko hari aho bataronka umwidegemvyo ukwiye wo kuja kuzuba nk'abandi no kutabona neza. Ubumuga bw'iwacu kenshi birashobora kugorana kumva kuko kubona uvuka n'umunyamwema uri umuntu wera mu muryango umugore n'umugabo birabura ni ibibazo bibasiga mu mutwe ugasanga mbere wanashaka biratumye n'imiryango itandukana. Twebwe rero ibibazo bitandukanye n'ivy'abandi nuko umunyamwema usanga afise ikibazo cyo ku rukoba adashobora kurinda izuba agacagira n'ikibazo c'amaso kimutuma atabona neza ugasanga ibikorwa bimwe ntashoboye kubikora nk'abandi ngo murazi yuko umuntu ashobora kugendana ubumuga
ntashobora kugenda kuzuba nta na kimwe ashobora kuba kandi arashobora no kwiga mu ishuri atiriwe ararondera n'amarori ya myopi kubera aba ari igihimba cy'umubiri cyonyine kigwaye ibindi bikorwa ashobora kubikora ngo kuri banyamwema novuga n'urukoba n'amaso nibyo bituma tudashobora gukora ibintu nk'uko abandi basanzwe babikora bagasaba ko leta yo kwitwararika ikibazo cyabo bakaronka ubufasha bukwiriye uhereye mu muryango nko kubaronsa amavuta yo kubasiga eka ndetse no kubatwara mu mashure kuko benshi bava mu miryango itishoboye. Twe dusaba yuko icyo kibazo bagifata mu minwe mu gihe abanyamwema bavutse tumenye ingere batubafata mu miryango duhereye mu miryango ku mitumba abajejwe intwaro batangure gutanga inyigisho. Kigira kabiri kuko benshi abanyamwema bavutse usanga bavukiye mbere ni mu miryango ikenye tukifuza yuko nk'amavuta yo kubasiga yategekanya hama abashoboye kuza kwishuri bakaronka ubufasha bwo kwiga ku buntu mu mashure y'intango n'ayisumbuye wanashaka rero ugasanga baheje amashure bishobotse babaronse n'akazi kugira ntibashe baheza byarabagoye ngo bace baza mu bushomeri bishobotse leta ishobore kubashira ni mu nzego zifata ingingo kugira ibibazo byabo bigende biravugwa ku munsi kugira ntidusange hariho abariko barapfa kubera ibibazo byabo bitamenyekanye. Muri rusansuma yakozwe mu mwaka wa 2009 ibitigiri vyabo vyara amajana 9 ariko gushika kuri ino saha bakaba bageze ku gitigiri c'abantu bagera ku 1400. Arakoze rero niki ciza yaduteguriye iyo nkuru ndetse ni kuri iyo nkuru y'abanyamwema tusozereye ko amakuru yacu yo kuri uyu wa 8 mu kakaro umwaka wa 2021 tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kudukurikirana ndetse dushimira n'abahagarikiye n'amakuru n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibahezagire naho ubutaha.